anashaka kubaza to ikartije ntayomenyereye cyane ariko n'abantu ndiko ndarondera ashaka kugira ngo unyoriente kurondera abantu nk'abandi ko ndondera hari umukobwa yitwa Keke afite inzobe gutanye ntavyibushe cane avukana n'uwitwa Dorine musaza we nawe yitwa Selemani sinzi ko ubazi Selemani arirabura mutompuku ego ngaho bakamucara murabona uri kuraduka gutya hariya moto ikatiye harya nyene ikatiye cumera nk'ukata ku rupangu rugira kane urakoze cane sawa uragize neza sawa rwose murakoze gira umunsi mwiza Hodi. karibu umeze neza karibu Nashaka kunywa amazi yo kunywa. amazi yo kunywa yeee sawa Murakoze. yenga none aje kunsaba amazi amace agenda atayanyoye mana yanje mba yari umusuma arimenya kandawe ko atagiye anyidi inkono yanje ibiri inga zanje ibi ni ibiki Basuryamye egosha mugabo winjiza izo cyo kujya kugira tuzaba uko twofungura ntihatari none nk'ukuboko
uturengane batujyanye kuri hano n'ibindi byo kujyana bose nari nkiri ku murimo wa none ubu niwe amaze kuronka agutumye bukerebuka aka kamwe gusa ni kwazanye bose akazi ndiko ndakora ntikoroshe cane hari abo ntega bikanga ariko niwe yanshobokeye niwe yanyoroheye gose ariko ndi ku kazi ndakwemeye ko ngiye kuzana benshi cane ibihano urabizi ca bugufi haguruka
nawe ni phone. Namahoro. Sister mubabare gato sinzi ko mushobora kumakanya twayana. nta kibazo nta wampica kubwise mbwira tuyaje. Amazina yanjye banyitwa John canke Karenzo, niyo mazina kenshi Karenzo niryo bakunda kuntazira. Nakubonye cyanifuza kuganira nawe. Sinzi namwe mwitwa gute? Nitwa Mary. Witwa Mary. Umukobwa mwiza, warezwe n'ababyeyi bose. Ndiyumvira Mary, wowe uri umumarayika wavuye mu ijuru ko kuri mwiza. No, mbana Grace. Nariko nditiranya neza yuko wewe woba wavuye mu ijuru vraiment. Kuko n'ababyeyi bawe bakwise izina ryiza cyane Mary. Merci beaucoup. Wa Mary sanga ufite umutima mwiza kweli. Nkama Mary, mukuri. Jewe nariko ndarengana ndakubona nkikubona gusa abantu umutima wa dunda. Roma ndavuga ati rero kubirinze bishika reka ndamubwira ikiri ku mutima kuko hariho n'umuririmbyi yaririmbye ngo nturare utarivuze rege mvuga ati reka ndarivuge kuko kubera hari abandi bava bananga bakarivuga. Mary Brem nagukunze bimwe bya mbere bibaho ya ndifuza yuko igihe cyose no gukenera ari kugusohokana icyo ushaka cyose nzogukorera mugabo numve yuko ubaye umukunzi wanjye. John. Natubaye nawe umusore mwiza igihagararo. Kandi urazi ijwi ryawe ufite amajambo meza cyane aryoshye mu mubiri. Gusa John ariko ndihuta arana bakagenda. Kuko dusubira ikindi gihe. Urashobora kunyemerera basi nkamuherekeza? Kuko nifuza yuko twaca duca n'ahantu ifata akantu niba ari kamwe niba ari tubiri urumva inzoga unywa agafanta. Ni byiza cyane usanzwe uri umukizwa. Ndakunda jus cyane. Ji uri umurokore? Biraboneka ko uri umurokore. Okay, nimba potangwa kujana yo naringiye ko nari nsimbiye kwa papa Kamida cyane nta kibazo turajana ntugira ingorane n'ukuri je nakwemereye turajana. Sawa tarenda gutanga surprise kugira ngo wanje acana kubonera ko nayo nse Ndonezera cyane pe. Kiza basi tukenda gutanga surprise. Minute. Humura. Aha twashitse cyane. Humura. Ntugire ubwoba. Kenshi nkunda kubanira neza. Maze ndakwereka ahantu nkunda cyane. Ubyishimiye? Nakubwiye ko ndagukunda. Sheri bayi. Shugeni? Yego. Udasangiye na yafana wambwira. Nta kibazo vraiment. Bye.
babiri bonyene sigura ivyo ariko arakora. mabo akazi wamenye karagoye naba nakoze cyane kugira ndabaruka Shabugufi twakira umwami. ibi nyine njomba ngo ububona ubaye ntusubire kujya bakiba uzu ubunyuma niki naguhaye ububasha uranyuma wowe ngoma ndagutware aho ndakwigisha neza ndakwakire hari imbaraga utararonka we nawe subira mu kazi urugamba ruracyari rurerure ndacakaniye n'abantu genda Ariko ndorondera ahantu nasaba akazi. Akazi? Akazi ko mu nzu. Wowe nyene akazi? Nje ndagashoboye. Wanda yuri wikora mu maso uku. None ndakwereka akazi. Ndagahevye. Oya goma ngaha. Reka ngende ndagahevye. Mwisi. Reka ngende ndagahevye. Manuka. Mwisi reka. Mwisi reka. Mwisi reka. Pep. Ambarara gusuma. Mwisi reka. Mwisi reka. No. Mwisi reka. Pep. Ambarara. Yes. Mwisi reka. Mwisi reka. Hegara kaza. Pep. Yes. Ambarara gusuma. Mwisi reka. Pep. Urakoze gitandara cy'abakwizera. Urakoze kure gikorwa kizuduhaye. Urakoze werekanye nk'Imana. Urakoze Mana. Uretse ko neza nta gikunani. Ubushobozi n'ubwaye Mana. Twebwe abana b'abantu twebwe turama tukananirwa. Ariko Mana wigaragaje nk'Imana. Kubwanye ntabyo nari gushobora Mana. Ariko Mana kubw'agatangaza ka kubw'igikorwa kizudukoreye. Urakoze Mana. Ishimwe ni ryawe. Tubisenge twizeye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Uyumva gute? Uyumva gute? Umva tanga umfisi. Urazigira mu izina rya Yesu. Yesu arashoboye. N'umugabo w'abagabo. Wari ukurimo yagiye. Tugende ku bakozi b'Imana. Wature mu kanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Urakoze. Amen.